Hello, nizere ko umeze neza. Jewe ni Juifu. Tugira tuvugane kuri iki kintu. Abantu benshi bama bibaza, bakibaza bati kubera iki umuntu wipfuje ko mugumana canke umuntu wirutse inyuma kenshi ariko akaguca amazi canke wa muntu warara uriyumvira, wa muntu warara ushaka yuko aba umuntu wawe canke ushaka yuko mukundana ariko ntibikunde. Nyuma y'igihe kirekire waramwikuyemwo, waramwibagiye, utakimwiyumvira, utakimuririra, utacibaza impamvu, atakwemera, ukabona aragarutse mu buzima bwawe. Akagaruka hahandi uba umenga ntukimufitiye umwanya, hahandi uba umenga arasanzwe, umuntu araho. Either warose uwundi muntu canke nta muntu ufise mugabo waramaze kurenga kw'iyo chapitre canke chapitre yanyu canke chapitre yo mu buzima bwawe, urupapuro waramaze kubika, waramaze kuja ku bindi, ariko ukabona aragarutse uwo muntu kandi igihe wamuririra kandi igihe wamushaka wamwinginga wamenga nta nico yitayeho. Iki kibazo abantu benshi bakunda kucibaza mu buzima bwabo kandi abenshi vyama vyadushikiye muri ubu buzima, ugasanga umuntu twaramwirutse inyuma amajoro n'amajoro tumwandikira, tumutelefona, ariko hahera igihe twaramwikuyemwo, hahera iminsi tutakimushaka, tutakimukeneye, tutakimwiyumvira, ukabona aragarutse mu buzima bwacu, ukabona ashaka ya migenderanire kandi twe twarayipfuje tukayibura igihe twari tuyikeneye. Iki kibazo n'abantu benshi bacibaza. Rero biriya bintu vyo kubona umuntu agarutse mu buzima bwawe, ntuze wibaze yuko ari sanganya canke ari ibintu vy'ibitangaza bihuriranye canke avyutse ubwo nyene akaca yumva yogaruka mu buzima bwawe, oya. Ahubwo umuntu iyo aramutse agarutse mu buzima bwawe waramwirutse inyuma mugabo ntaguha umwanya, haba hariho impamvu. Rero uyu munsi ngiye kukubwira zimwe mu mpamvu zituma umuntu agaruka mu buzima bwawe kandi igihe wari umukeneye yakweretse yuko atagaciro ufise. Ibintu ngiye kuvuga hano hantu, nimba uza kwemeranya nanje ugende twandikire muri commentaire uvuga uti Juifu nanje ivyo ndavyemeza. Reka dutangure n'ikintu ca mbere gituma umuntu yo kugarukira akagaruka mu buzima bwawe. Ikintu ca mbere gituma umuntu agaruka mu buzima bwawe ni ikintu cyo kuvuga ngo wabaye mwiza canke warahindutse. Either ca gihe wasa neza canke ari ukuntu byari bimeze bivanye n'ama stress, bivanye nuko warara udasinziriye, bivanye nuko wararira cane canke bivanye nuko utafungura neza, wari ufise stress nyinshi, mugabo inyuma y'igihe byose waravyirengagije ukomeza ubuzima bwawe, ubu urisiga amavuta nk'umukobwa urisiga amavuta aragufata canke usigaye wambara ukabegwa kubera ko kare wabona bimenga uwo muntu mutari kumwe ntaco kwambarira, nta naho woja kubera naka umva kera ukora ibintu kugira umwemeze, ariko ubu usigaye ukora ibintu mu buryo bwawe kandi ibintu bitanguye kugenda neza. Uri umuhungu nawe usigaye wambara neza canke usigaye usa ukundi kuntu bivanye nuko wamaze kumwikuramo ukakora ubuzima bwawe ukundi gushasha. Ibi bintu bizotuma umuntu mwakundanye canke umuntu mwagendanye agaruka mu buzima bwawe kubera ko wamaze kugira nawe igikundiro mu bantu. Abantu bagupostinze kuri status canke abantu yabonye ifoto yawe ahantu akabona ingene usigaye usa, kumva biramukoze, akavuga ati umuntu kera yarandirira, kera yaranyipfuza nabi ingene asigaye asa, nanje naho raba nyene agasigara ashaka kumva yoza iruhande yawe kubera uko usa. Akenshi n'umuntu ariko arumviza ikiganiro, ndazi namwe hari ibintu vyigeze kubashikira, nimba navyo yaragushikirwe n'utwandikira muri commentaire, ugasanga umuntu ariko arakwiruka inyuma, umuntu aragukunda, umuntu akabikwereka agukunda mugabo ukabica amazi, hari igihe mugasubira guhura yarabaye mwiza, mugasubira guhura ebana asa neza vyatari, ukumva nyene wosubira kumuvugisha, mugahura nk'ahantu ukumva wosubira kumusaba nimero, ukumva nyene ni ushushe kumwandikira kandi kera yakwiruka inyuma, cyangwa ukabona ifoto yiwe ahantu ukumva wosubira kumuvugisha. Abantu benshi ibi vyama byabashize. Iki ni ikintu ca mbere gituma umuntu agaruka mu buzima bwawe, no kuba warakize ibikomere, nuko umaze kumenya kwiyitaho, hanyuma bigatuma uwo muntu yogaruka. Ikigira kabiri uyu muntu agarutse mu buzima bwawe kandi wari umwiruka inyuma mugabo ntakwiteho, agarutse kuraba canke aje kuraba ikiguha amahoro, igituma uri calme, igituma utakimurondera cane kandi wahora urarurira, wahora umwandikira, wahora uramubwira ngo kubera iki ngo nta simbona ubuzima ntagufise iki niki, mugabo waragiye urahora urakira uriyitaho,
agarutse kuraba ese niki kimutuma aba amahoro, niki gituma ari calme, niki cyatumye uyu muntu yahora nyiruka inyuma, yahora ndirira yabaye calme nkuko atakishaka kumvugisha. Buriya abantu benshi barakunda abantu babasingiza babagira ibitangaza, rero mu gihe atanguye kubona yuko ahora amuvuga ko ari igitangaza, aramubwira ko ari igitangaza, yihoreye nawe yamuvuye inyuma, ibi bimutera amatsiko yo kugaruka kumenya niki gituma uyu muntu yahoze. Rero niki kiri mu bintu bituma umuntu yaguhevye agaruka, ni impamvu irimwe mu zindi ituma umuntu agaruka kuraba icyatumye wewe utakimwandikira, utakimutelefona, utakimurondera cyane, kandi akabona nimba agiye ku marezo yose canke ahantu hose agiye akubona akabona urishimye, ashaka kumenya niki kiguha umunezero, kandi kera yabona ko umunezero wawe ari we. Rero niki ni ikintu gituma umuntu agaruka mu buzima bwawe, waramwese inyuma kenshi ariko ukabona areka guca amazi. Ikintu cya gatatu hagituma umuntu agaruka mu buzima bwawe ni mu gihe yabonye yuko uri unique, utandukanye n'abandi bantu canke uri uw'agaciro, ugasanga yaraguca amazi hanyuma akagendana ku bandi, kuraba abo bandi, agasanga wewe indero wari ufise canke uko witwara nibyo by'agaciro gusumba abandi bahuye. Akenshi bakunda kuvuga ngo umuntu ngo nzumenya agaciro k'umuntu atagihari, ugasanga yahaye agaciro abo bandi bantu, wowe yaguciye amazi kubera ko wewe waremera ibyo akubwiye byose, waramwumvira, waramukorera n'ibindi bintu atagusabye kugira ngo umushimishe, hanyuma akaja kubirondera hanze abandi ku bandi akabibura, nyuma akaza kubona ati uriya muntu nahevye, uriya muntu kweri yari umuntu w'agaciro, akaca ashaka kugaruka mu buzima bwawe kubera ko yarabonye neza yuko atawundi muntu yamutahura, paske wewe ushobora kuba aramutahura, wowe ushobora kuba wari umuntu mwumviriza madefo yo, ko nta muntu aba perfect ijana kwijana, ariko wewe usanga waramwakira madefo yiwe, ugasanga nyine waramusiporta. Mugabo yagiye hanze ashobora arondera abandi, abona ntibamusiporta, abona bamamunduru, ariko wewe yakubwira akabiruka cyo utekereza ivanye nuko wamukunda, canke yagiye kurondera umuntu amukunda by'ukuri aramubura, asanga ni wewe wamukunda, hama akavuga ati no, uriya muntu ifoko ndamusubira ko, paske mu bantu bose narazungurutse nsanga niwe yankunda, nubwo namwirengagiza, nubwo nabona umenga ntaca maze, niwe yankunda. Iki kintu naco kiratuma umuntu yaguciye amazi agaruka mu buzima bwawe, bivanye nuko yagiye hanze agasanga ahubwo wewe niwe wari uwingira akamaro kuri gusumba bari abandi. Ikintu cya kane kigomba gusa n'iki cya gatatu, ariko hari ukuntu bitandukanye gato. Ikintu cya kane kizotuma agaruka canke impamvu ya kane nuko yamenye agaciro kawe. Nukuvuga ngo hari igihe umuntu aba afise ikintu kubera ko ico kintu byoroshe ko kironka, kubera ko ico kintu byoroshe ko agikoresha ashaka, acabona ko atagaciro gifise. Rero iyo umuntu amwirutse inyuma cyane hanyuma ntaguha umwanya, haragera igihe akicara akabona ati yamara uyu muntu afise agaciro mu buzima bwanje, cyangwa uyu muntu yaranyubaha, uyu muntu yari w'agaciro, akamenya ati kera uyu muntu tukiri kumwe byagenda uku, yafata uku, byari bimeze uku, ariko ubu tutakiri kumwe wapi, mbona ibintu umenga bimeze nabi, mbona umenga abo mvugisha bose ndabasezeye, mbona umenga abantu bose barangaya, mbona umenga abantu bose ntibanyubaha. Agatangura kubona agaciro wari ufise, agatangura kubona akamaro kawe mu buzima bwiwe, kandi agatangura kubona abandi ingene bagufata muri societe, akavuga ati swat ujya mukobwa afise imico myiza, ujya mukobwa ameze uku, canke ujya muhungu ameze uku nuku, akabona agaciro baguha, nawe agatangura gusubiza amaso inyuma, akiyumvira ingene mwahuye, akiyumvira ibihe mwamaranye, akabona agaciro kawe, akavuga ati no, ifoko nsubira kujya muntu, ifoko ngaruka mu buzima bwiwe, nkaraba basi ko yonyemera. Ari abantu bagaruka baje gutanta chance, avuga ati ndabe ko yonyemera basi, ko aba yaragiye hanze akabona ibintu ntibiriko birakunda. Niki ni ikintu kimwe mu mpamvu zituma umuntu wirutse inyuma cyane agaruka mu buzima bwawe. Kandi abantu benshi ibi bintu byama byatubaye ko mu buzima, ugasanga abantu baradukunda ariko bakabitwereka, ariko natwe tukiruka inyuma y'abandi batadukunda, hanyuma bikarangira tugarutse kuri babandi nabo tugasanga baramaze gukira ibikomere, bariyakiriye, baratanga ubuzima bwabo, wamwandikira akakwishura uko yishakiye, hama ugatangura gupanika uvuga ngo kera ntiwari umeze uku, kera acha kubwira ati no, ibya kera byaraheze, ubu wundi muntu ndikirimo gishasha. Ikintu cya gatanu arico cyanyuma gituma umuntu ashobora kugaruka mu buzima bwawe, arashobora kugaruka aje gukira ibikomere, canke aje ngo umwomora ibikomere, aje kukuruhukirako. Yarabonye yuko umukunda, yarabonye yuko umushaka mu buzima bwiwe,
hanyuma yaragiye hanze, abandi barasambura ubuzima bwiwe, ariruka inyuma y'abandi, baramudeseva, baramwononera umutima, biramera nabi, asigara abona yuko ubuhungiro bwiwe ari wewe. Aravuga ati uriya wewe nyakira mu ntege nke zanje cyangwa mu madefo yanje, abo nakunze ntibankunze, abona haye urukundo rwanje, ati ariko uriya muntu wewe no mukunda, arakundise hora yarankunda. Ugasanga agarutse mu buzima bwawe aje gukira ibikomere, aje kukuruhukira. Kwa abantu usanga mu buzima bwabo waramukunda hama akakwereka katacu maze yamara kugenda kononekara, akagenda akamererwa nabi, akagira ibikomere, akacaza kuri wewe kubera akazi wewe umukunda, atahoja atani iki niki, akaza aje kukuruhukira ko, aje kugukira kibikomere. Kandi iyo aje kugukira kibikomere yamaze gukira, ibintu bisubira kubera nka kwa kundi, yongera kuguta akagenda. Niko biba bimeze rero iyo bishitse mu buryo ukabona umuntu aragarutse, uzokwibaze izi mpamvu zitanu, uyumvire impamvu zitumye agaruka. Si ibintu biba bihuriranye, si ibintu biba bijuko nyene, kuko emotion zirahinduka, ibintu birahinduka, ariko menya ko hari impamvu, menya ko hari impamvu itumye uyo muntu mwahora mukundana cyangwa uwo muntu wahora ukunda nta akwiyumvemo, hari impamvu itumye aza mu buzima bwawe. Rero ikintu kiba gikenewe ngaha, wowe nk'umuntu ukwiye kwirinda gushishoza neza umuntu iyo agarutse mu buzima bwawe, kubera ko ibintu bishobora kumera nkuko byatanguye ugasanga usubiye kubabara. Ikindi naco ukwiye kumenya nuko ntukwiye gutegereza umuntu ngo reka ndamurindire ngo azogaruka, ukaguma uraba ko yakwandikiye amezi 2-3 uraba iki, aho oye naho yogaruka yongera kukubabaza nk'ubwa mbere, kubera ko igikomere cawe cyo kitarakira, parce que wagumye mwiteze, wagumye murindiriye, ntiwakiza, ahubwo warapfupfaje gusa, uhangana n'iminsi kugira ngo iminsi iceho yicume kugira ngo uwo muntu azokugarukira. Ariko iyo waramutse ukize neza nyene neza, ugakira neza, umuntu waramukunze urashobora kumwikuramo. Buriya hankana bakundanye, kandi uwagukunze ashobora kukwanka bivana n'igihe. Rero mu gihe wakize neza uwo muntu ntagaruka, niba umuntu agaruka ukasanga nyene umengana ibisanzwe. Akenshi abakobwa bakunda kuvuga ngo burya bwari ubwana bwariko burambesha. Hari igihe ukunda umuntu ukumva wo musarira, hanyuma hagera igihe ugakira ibikomere iki niki, ugasigara batatu bya ntiyarije kabisa, bya ntiyarije, ugasigara wewe nyene witwenga. Rero no mu buzima niko bimeze. Ngize impamvu zitanu zituma umuntu akugarukira mu buzima, kandi wari waramwirutse inyuma bikagira gute bikanga. Nimba wemeranije nanje, genda muri commentaire ukwandikire uvuga ati Juif ibintu ndavyemeza nanje, dusigire na like. Murakoze cyane, ntimwibagire subscribe. Ciao ciao.